nyeniteka Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Mu buzima umuntu aravuka agakura agasaza mu nyuma mbere agahava anasezera. Muriko murabona umugambwe CNDD-FDD ushaje ko mwavuze ko muriko murategura bazovamwe umukuru w'igihugu mu gihe abari ku butegetsi no munsi bashobora kuba bahoze mu migambwe nka Iprona na za Sahwanya Frodeo. Kazoza ku mugambwe twebwe umugambwe wacu ntuzosaza. Wakibajije twarabonye umugambwe w'Iprona ngene wagize wakoze n'ingene washaje, twarabonye Frodeo ngene wakoze urasaza. Twebwe iwacu ntuzosaza, nico gituma dushira inguvu mu biswi vy'inkona. Umaze kumva tuvuze tuti tugiye gutegura umwana w'imyaka 9 nukugira ngo nikizosaza, umugambwe ntuzosaza. Nimuzobona umugambwe CNDD-FDD hata nkuza batama basinzira bakorora inkonda negatif nibibaho. Hateza kuguma hariho bamwe babisabandi ari ngaha Eric yahora batwara muri televiziyo yavuye kugira ngo dutangwe kubapanga biruke mu gihugu cyose bapanga imbonera kure mugabo munsi imbonera kure dupanga ibiswi by'inkona n'utubebe turi mu nda twavuye tudupangira indani tuzoshe kwisi twabaye tugumyabanga tubandanirizako habura kurara umugambwe ntuzosaza n'indongo twaziga tuti indongozi nturindire gusaziraho kuko ariho umuntu avuye mu mabanga aca telefona ngubwo ntimwanyibagiye hari abandi beshi gira imbono y'umuryango ugira imbono ngene uzobaho uzura bisabandi bazaza kuguhanuza mugabo utabagashiyeko. Urumva rero gusaza ku mugambwe ntibiri muri programa tuzoyipanga neza.